mutega amatwi isamirizi yacu isamirizi ya nyuma Times FM. Rero ni wa mwanya mwiza wo gushobora gukurikirana amakuru mu Kirundi nayo tukatuyashikiza na mugenzi wacu rero Bigimana Armel. Reka ndamuhe ikaze nongera ndamuramutsa. Amahoro y'Imana Tofi sangwa ikaze nshuti bakunzi umakuru y'uno musi nayo akabagiye kugirwa n'izingingo nkuru zikurikira. Abene gihugu barakwiye kumenya akamaro ko gutanga amakori ngo kuko biri mu bituma Commune yabo itera imbere. Ukwezi kwa ntwarante na Rusama ngo namezi atari meza abarovyi ngo kuko muri ayo mezi atamwimbo mwiza baronka mu kiyaga ca Tanganyika. Mu buhinga bw'ivyuma turiko dufashwa na Jean Ciza mu kanya nido ryano makuru. Gwino muri sanze muri radio magara Times FM. Ndasubiye kubaramutsa reka amakuru yacu tuyahere mu gisata c'iterambere. Ngo abene gihugu barakwiye kumenya akamaro ko gutanga ikori ngo kuko biri mu bituma Commune yabo iterije imbere. Augustin Minani ajejwe kuraba uko amakori yinjira muri Commune ya Bugarama aravuga ati barinze bahaguruka bakishikira hirya no hino no kugira ngo bashobore kubona ukuntu abene gihugu batanga amakori kandi ivyo navyo bikaba biri mu ngingo ya leta. Reka tumutega amatwi akaba yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Iyo chef de service bavuye mu mabiro bakaza ni mu ntumbero ya leta aruho umugambi wa leta uvuga ko tutoguma mu mabiro nka twege twa dusanzwe twegeranya amakori ahubwo twogenda kuri tere kugira amakori ntadusange mu biro ahubwo twebwe ariko twogenda kuri tere kuyasarura. Hanyuma ni mu ntumbero yo kuraba equilibre ni kuraba ko maraporo y'abatoza kore baba bariko barazana twisunze raporo mu kwezi kwahera turabona nk'ubutunzi nka raporo iba yaje tukabona ko mu kwezi raporo idasa ni uku kwezi kwahera tukabona rero butunze ko basubira inyuma kwa gusubira inyuma rero turashobora kubitahura tukiyumvira kara ya bene gihugu boba batagitanga ikori canke n'abatoza kuri boba batanga ikori nabi. Naco gituma rero haca habaho guhaguruka tukagenda kuraba ivyari byo dusanze ara bene gihugu Commune icitegura sensibilisation y'ukuntu batanga ikori nabo nyene bakumva ko umugambi wo gutanga ikori ndetse n'itagisi ko bovyumva kuko ivyo byose Commune ikoresha canke ayo madepase yose Commune ikoresha ntishobora kuyakoresha mu gihe ikori canke itagisi ritatanga. Mu gisata c'uburovyi naho ngo ukwezi kwa Ndamukiza hamwe na Rusama ngo namezi atigera abera meza abarovyi ngo kuko muri ico gihe hatigera haboneka umwimbo mwiza mu kiyaga ca Tanganyika. Moizi nibitanga aravuga yuko bitumwa ngo n'umukonda w'agahawa ngo kandi nyuma yaho naho bigaca habaho imbeho. Muri ico gihe naho c'imbeho ngo imboga ntiziheza ngo zije ahabona. Reka tumutega amatwi akaba ari nkuru dukesha mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Nukuri tugiye kubira muri iki gihe kweri nta mwimbo mukiyaga uriho kabisa. Ukwezi kwa kane niko kumeze. Kandi se kuvuga ngo ni umwimbo muke zifise amezi zihora zipfira. Iribura rirakunda kumara nk'amezi abiri kwa kane no kwa gatanu. Havuyemo ibi bita ngo ni mikonda y'agahawa atahaze ibindi bita ngo ni kirimiya. Kirimiya rero mu mazi haba hari imbeho nyinshi cyane. Imboga ntizitika kugira ngo zipfe. Ne nke mu kwezi kw'indwi no kumunani no kuri ibaga nagatenge ko mukenyezi uragasimba na muhira kweri. Nukuri imiryango iragira ibyago nyene kuko tuzanga kugira ngo turabe ingene two kwiyungunganya muhira none uzi ukamara nk'indwi yose tani ibihumbi 10 uronse urumva ni ngorane ico niyumvira kuko twe twatanga kuroba ku mapoto ubuhazi ivyo birampuru ko hari gihe ukorese ivyo birampuru zica nigi hutazica narwe nitusura gusobanukirwa ngo ayo birampuru nibyo bitazica canke ngo bogarukana ry'amafura nibihozica ni ikintu kitarasobanuka. Tukiri mu bijanye n'ikiyaga Tanganyika nyene aho bita kuri magara ya mbere aho bakunda kwita mu Kigobe ngo amazi abandanya atera aduga habuka bavuga yuko ababaho muri ico gice bariko barabura ayo bacira nayo bamira bakabasaba leta yuko yogira icikoze kugira ngo bashobore kuronswa aho bashobora kuba narijya ubu imiryango yabo iriko iraturatura. Tugira ko kandi twibutsa yuko muri kino gihe yavugwa ingwara ya corona yuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bubandanya buhimiriza abene gihugu kubandanya bakurikiza amabwirizwa y'isuku aho ni gukaraba ku mwanya hamwe no kwirinda kuramukanya. Akaba ari na rero turangirije amakuru yacu y'uno munsi. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwaduteze amatwi nkengurukire uruganda rwa radio Times FM rwo rwarutorukanirije ano makuru sino kwibagira gushimira Ciza Jean arika tuma amajwi abashikira neza. Armel BIGIRIMANA nije nabashikirije mugiraho muba mwubahwe. Gwino muri sanze muri radio magara Times FM.